njia, vingine mtaendelea. Sogea, mtupe kwanza si njia. Pardon, mtupe kwanza njia, vingine mtaendelea. Sogea, mtupe kwanza si njia. na parikingi ziriya none ego kandi ndashimye Imana ko yashikanye amahoro, narinda bakumbuye. Ego hano ni muhira, iyo nje hano nakandi kajya Imana ibimpaye. Uno munsi nzaranye na famiye, uyu niwe mfura yanje yitwa Chancela, n'umukwe wacu yitwa Brian,
urumva ni Reynolds family. Ego ibikorwa nyamukuru binzanye murabona yuko ubunya hageze abana gusubira ku ishuri. Umugenzo wa fondation dusanzwe dufasha abana kugira b'imfuvyi n'abandi nyene ba mikoro makenya kugira ngo basubira ku ishuri atangorane ihari. Ubwo rero nicyo cyatumye nza cyane cyane murazi yuko urukundo burya tutagwigishije guhera mu nzu yacu nta kamaro ruba rufise. Niyo mpamvu razaranye na famille kugira ngo ndabereke ibikorwa dukora barasapotinga bidasanzwe n'abana banje bashimye ko twozanana bakaraba igihugu cy'amavuko. Uyu yapfuye ngaha afise imyaka 6 yakigaruka. Ego tujya gukora ibikorwa bya fondation kandi byongeye no kuramutsa umuryango n'abagenzi. Icambere na mbere nshimye ba journaliste muri beza ndabakunda. Hanyuma icya kabiri ndashimira cyane Dasilva n'umwana mu rugo. Nukuri aho ntari ahari ngira amahoro. Rero nkabashimiye n'abamambre ba fondation nabo nyene ni famille koko bamabanyere ku rukundo baraza kunyakira namwe abajournaliste mwaje kunyakira. Nukuri ndabashimiye kandi urukundo rwanyu sugubusa Imana ibampere imigisha. Ubutumwa buri muri iyo ndirimbo jewe ndirimbo karibu zose ziwanje ndazandika nshingiye ku buzima naciyemo. Ni indirimbo iyo nibutse imyaka yaheze ndiko ndahangayika ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura n'abana bakiri bato bimpa haraba nuno munsi aho mpagaze bimpa gutera intege b'abantu bakiri muri bwa buzima ntibacike intege ntibiyahure ntibabinebwe bakore cyane kuko ejo habo ni heza. Amen. Kandi ntukagaye umuntu ngo nuko atacafise kuko ejo hiwe ntuhazi. Nzoyivuga ko cyane kuko burya abaririmbyi iyo dusohoye indirimbo ntituyivuge ko impamvu n'ikigambiriye ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ntabwo abantu bayitahura neza. Rero niteguye kubwira abantu bakiri ushima no mu isoko nzogenda ndababwire nti ejo ni heza. Amen. Ivuga butumwa navuze ubutumwa hose nta gihe bandi mu Burundi amashengero atandukanye bamaze kumenya ko ndi hano barabantumira nkaja kuvuga ubutumwa amashengero. Urumva iwanje nta konje kuvuga ubutumwa ndabuvuga umwanya wari wo wose ahantu hose. I'm really happy to be here and to see you guys and to be in my home country again after 20 plus years. It feels really good. Okay. How are you? Good. How are you? Good. The first time to be here? Yes, it's my first time. How to see our country? Oh, it's beautiful. Icambere na mbere umuntu agaye iwabo aba ari kijuzi. Okay. Naho iwanyu naho bamwicara ku kirago iwawe wicara ku idiva uragenda ukicara ku kirago. Uko Burundi bumeze kose ni muhira ntituzohahunga ni wacu. Kandi wibagira iwabo aba yarataye umurongo. Ego nimba atagitoro gihari nzogenda n'amaguru nk'abandi none mwe ntimugenda n'amaguru. No bisobanura yuko abarundi bari mu mahanga ntaco dusumbije abarundi bari Burundi uretse gusa yuko twahinduye adresse naho bundi umuco numwe akaranga ni kamwe ku murundi wari we wese afise umutima kandi akunda igihugu cici. Sabasi ikintu ca mbere no mukozi w'Imana nkunda cyane kandi nukuri nakarorero cyane gose akunze gufasha nukuvuga vision yiwe igomba gusa n'iyiwanje. Akunda gushigikira cyane ugwaruka kandi akunda gushigikira n'abaririmbyi bagenzi biwe. Icambere Sabasi twakoranye korabo kuko nkunda ijwi giwe afise ijwi giza cyane. Afise base nziza cyane. Icya kabiri n'umuntu ntashobora kuvuga imico yiwe neza ngo ndayisobanura. Afise urukundo rudasanzwe nimba mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana uwo no hayagiza Sabasi ari mu bambere.
ntiyitaho uwuriwe umusanze ukamubwira uti mfasha aragufasha uko uri atarabye icurico. Yego.